Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 8 umuhinga mu vya tekinoloji yitwa Kahise niwe yashoboye kuvumbura ikinga araritarana twese turarikoresha. Ati ikinga yagiyumvire bigenze gute? Kubera ko abakobwa byabagora kujya kwikinga mu gihe bambara amajipo n'amakanzu, byari bigoye cyane, byabasabye igihe kinini cyane kugira ngo bashobore kwemererwa kwambara amapantaro. Waruzi mbega umunsi ubwambere yambaye ipantaro? Reka BE CHAP TV bikubwire. Yes, atubaramutse abakunzi ba BE CHAP TV. Nkuko mubibona twamaze kugaruka muri cya kiganiro Waruzi. Ni kiganiro kibashikiriza ibintu byinshi cyane na cyane ibintu muba mutari mwiteze na gatoyi. Uyu munsi twamaze kugaruka tubabwira ko mateka akomeye y'ikinga. Ikinga ubona no munsi rifise ibintu birenga 1000 utaburiziko. Reka ndabwira amabanga utaruzi. Ntize umwanya wawe untize n'amatwi maze ibindi bindekere. Twatanguye kuri mikro nkuko nababwiye muri kumwe na Vinicius. Mwe mushaka mu mwite Vini n'ibindi byose mushaka bivanye n'akazi kanje. Ikinga ndababwira no munsi ni ikinga ryatanguye kuva kera cyane, ariko benshi niwe kwigira mu biha gaciro. Ikinga ni ikintu cyatanguye ata muntu umwe yari yiteze ko kizobaho. Imyaka n'imyaka barabayeho basokuru batazi ngo bega bazote baronka ikintu gishobora kugendera ku mapine 2 kikagenda ibirometero byinshi ata moteri ata gitoro atagenda kimwe gikoze. Ariko byarashobotse. Novuga ngo kubwo abantu babayeho twobashime twabwiye ati nimwubahwe. Uyu munsi nagarutse ndakubwira ku mabanga ashika 1000 utaruzi kw'ikinga tubona no munsi. Iri ni kinga abari bonye umunsi wa mbere batangaye nko kumengo bubonye n'ikigenda juru kivuye mu ijuru kikaza ngaha kw'isi. Ariko kubera wowe ubengo ari bonye mengo wapfutse uribona ubona mengo ni bisanzwe, ariko si bisanzwe na gatoyi. Ni ikintu cyakoze kuva kera kandi gifite akamaro ku bantu benshi. Ikinga barifata nk'ikintu bakoresha mu gukora. Ni ikintu bafata bagakoresha mu bintu byinshi, mu miryango bararikoresha mu guseha ibintu cyangwa mu gutwara abantu. Hari abantu batunzwe n'umwuga wo gukora ubutaxi vero, gutwara abantu ku makinga. Ni ibintu cyane ngaha mu gihugu cyacu mwese murabizi. Ikinga rero ntawo gerengagiza. Uribonye no munsi uhava wibaza ati mbega ikinga ryatanguye gute? Byagenze gutangura kubona kuntu ryatanguye kubaho. Neza ikinga bakubwiye aho ryatanguriye ni kera cyane, mu myaka ya kera cyane. Ngira ngo abantu benshi namwege mutari bwiyumvirwa no kumuzovuka mutuko muzobaho no kw'isi. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 8 aho mu gihugu cy'Ubufaransa habaye icyo twokwita kw'ikirunga. Cyo kirunga cyamaze kukwiragira mu Bufaransa. Indogoba ibikoko byose bagendera ko byarabuze byatsi bijya harumagana kujya bwuko abantu babuze ukuntu batwara ibintu byabo. Biba ngombwa yuko biyumvira ko hoba ko ikintu bazatwara k'ibintu byose bipfuza. Ryatanguye ari ipine ryari rihari kuva kera, ariko ntibari bazi ngo nashaka kurikoresha. Nibuke neza no kuri ba Musa hamwe bavuye mu Misiri ko babakurikiye n'imikogote. Ijya mikogote yarabona ko areka amapine yagenda ariko akagiye bitwaza. Kuva ico gihe rero iryo pine ntibari bazi ko nashaka kurikoresha, bakoresha amapine 2. Ariko abantu bamwe biyumvira kuva kera, kuva bakiva ko twakwita ngo bavuye mu nkende, bamwe bakora ibintu byinshi cyane, biyumvira kwambara, biyumvira ibintu byinshi cyane. Niko kuyumvira n'ico gihe rero baravuga ati uwo fatanya amapine 2 eske niyo genda kamera neza gusumba ko ryo ari pine rimwe cyangwa tugaratira kwega ikintu. Dusubiye inyuma gatoya ukuntu abantu batwariga ibintu ico gihe babitwara mu buryo butangaje. Habaye intambara, abagore n'abana ntibashobora kugenda urugendo rurerure. Byaba ngombwa yuko bakora ikintu kimeze nk'inderuzo bagashirako abagore n'abana, abagabo bakagenda babateruye bakabakiranwa makabagiye nko kuva ngaha kurenga nko mu Bugande. Ibyo byari ibintu bagenda barakora kandi bakabikora mu bugwaneza. Mu nyuma niho bagiye bariyumvira ati mbega uwo genda ariyumvira ibintu yotwara ko ibintu bitamugoye byo bibiki.
niko guca biyumvira rero ico nari ndabwiye c'ifaransa ibikoko bagenderako bikabafasha gutwara ibintu byinshi cyane. Neza na neza ikinga ryagiye gutangura neza kubaho mu gihugu cy'Ubufaransa hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 8. Umuhinga mu vya tekinoloji yitwa Kahise niwe yashoboye kuvumbura ikinga araritarana twese turarikoresha. Ati ikinga yagiyumvire bigenze gute? Muri uwo mwaka nyene mpejeje kubabwira hashoboye kuba ikirunga cyashoboye kumeneka mu Bufaransa. Ico kirunga cononye ibintu byinshi cyane gose. Kimaze konona ibintu cyaraje kigasuka kw'isi ntagira ikintu kimwe gisubira kumera. Ibyatsi biruma ntibyasubira kumera, ibintu bateye ntibyasubira kubaho. Muri ico gihe nyene rero biyunguruza bakoresha amafaransi. Indogogwe ico gihe zarabuze ibyo zifungura, zimaze kuri ibyo zirya n'abantu barabura ibyo bafungura. Nta kintu cyari gukurikira kiretse kuzirya. Bagiye ko barazibaga barazirya, hatangura kubura ikintu banashobora kwiyunguruzako. Ingwane ya mbere yatanguye. Ariko uwo muntu namabwiye Kahise nk'umuntu yumvira neza yavuze ati sinokwicara abantu batari kubayiyunguruza neza. Reka niyumvire ikintu cyoshobora kubaho noge abantu bogira ko maze bikashobora ko kuyunguruza bitabagoye. Ikinga yiyumviriye ryari ikinga rikoze mu buryo butangaje, ryari ikinga rikozwe mu biti. Ikinga ribonye no munsi wo kwibaza ngo mbega n'ikinga rya kera. Ndabira namwe ikinga wahakoze ku munsi wa mbere. Nikinga ribonye nawe wo kwiyumvira ati mbega cyari kibangangwe, cyari kiderege, cyari giki. Abarundi twubahe kuko twebwe tuzi gukora ibiderege byiza cyane. Iryo kinga giwe ryari kinga mu kurigenderako ntiryari kinga nk'uko muribona no munsi ngo uranyonga ngo kagenda hano n'ahandi. Yumvira ikinga ryagenda ibirometero 3 mu isaha. Iryo kinga wone worisiga nyumviriza nawe. Ariko yagiye aristeza imbere arishira ku tuntu dutandukanye dutuma rigendera nyaruka kujya ko hageze igihe rigendera ibirometero 14 ku isaha. Iryo kinga ryari riremereye ku buryo bw'uko ata muntu umwe ari gushobora kuriterura nubwo ryari rikoze mu biti. Ikindi nacyo iryo kinga giwe nta hantu ho kunyonga hariho. Ukeneye kurigenderako wararyurirako ukagenda urashira amaguru hasi nka kujya ko umuntu ataramenya ikinga agenda aradunda amaguru hasi. Iryo kinga nta nkengere ryari rigira, nta mafire. Wewe kugira uhagarare wari abantu hari umusozi ukaryamikako maze ukabona guhagarara. Iryo kinga benshi barashiye kugenda baritera amajambo bavuga ati iri kinga kibona ariko ridatuma ririki nk'abantu badukeneye kwiyunguruza bashatse kunyaruka cyane. Mu mwaka w'igihumbi n'amajana 825 umwami Rudoviko wa 18 amaze gutanga ku ngoma, Yohani wa 18 Karoli niwe yamaze kuza ku ngoma. Ico gihe amakinga yaramaze kurusha ubunyarutsi aya kera. Bari bamaze no gushirako icuma kigenda kiraharura ibirometero. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 830 niho hatangura umuryango mu gihugu cy'Ubufaransa. Mwico gihe amakinga niyo yatabara mu gutwara makete mu bihugu bya kure. Mumenya ko muri ico gihe ibintu byo kumenyesha amakuru ntibyari bwatera imbere ngo habe amatelefone ngo bashobore kuzora telefonana, hakora ibyo gukoresha makete. Muri ico gihe rero umuntu afite ikinga yashobora gucatora amakete akagenda gutanga inkuru ahantu hatandukanye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 839 umwongereza yitwa Patrick Mark William yiyumviriye gushiraho icuma kimwe gifatanya ipine ry'inyuma hamwe n'iry'imbere. Ikinga umuvuduko uriyongera. Ico cuma ubu tucumva twocita ngo ni falange y'ikinga. Mu minsi 2 gusa Mark William agenda ibirometero 35. Nibwo bwa mbere bashoboye gukora accident bagira ko bagonga n'umwana kubera umuvuduko iryo kinga ryari rifise. Haheze iminsi 2 niho yiyumvira gushirako ico twokwita garde-boue mu rurimi rw'ikinofunofu.
ico naco ni ikintu cabuza ivyondo kuja kw'ikinga no ku bantu, kuko ico gihe ugendeye kw'ikinga washikiye uja umengo wagiye uri kuba hasi kubera intumo n'ivyondo vyagiye birakugwako. Ico gihe barabishima cane. Muri iyo misi nyene niho yatora icuma gituma banyonga. Kuva ubwo ikinga riba igitangaza gikomeye. Imyaka itari mike abantu bafise amakinga bagenderako vyari ibintu bihimbaye cane, ariko kubwo uburongozi bwari butameze neza mu gihugu c'Ubufaransa niho abantu batanguye kugarariza umwami, barateba baranamwirukana. Abantu bize amashuri muca mubona aho habaye ico twokwita Revolution Française. Muri ico gihe niho Napoleon wa gatatu yatangura gutwara Ubufaransa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itandatu na rimwe umuntu yitwa Brunel yakora inkofero yaje gukoresha ikinga ryiwe, ariko mw'ico gihe abantu bose ayo makinga ya dress barayagaya, bavuga yuko ari amakinga atari ku rwego rw'isi kw'ico gihe. Uwo muntu twovuga yuko urugendo yagiye yamaze imisi myinshi atarashika ahakorera ikinga ryiwe. Yaciye amara amezi n'amezi yararihevye. Miko yaciye avuga ko atazosubira gukora amakinga mwenayo kuko yamuteje umwanya gusa. Yari afise uruganda rwo gukora amakinga, abantu yakoresha barenga 4,000. Muri ico gihe niho yaciye akora amakinga afise amavire kandi afise n'umunyororo kumwe n'amapedale. Mwomenya ko uwo Michael yari afise umwana w'imyaka 15. Ni ku myaka 15 gusa uwo mwana wiwe yatanguye kwikorera irindi kinga bitandukanye na yase. Afatiye ku adresse niko kumara ko iryo kinga rimanuka cane ariko ritaduga. Amaze gukora accident yaciye ariheba asubira kujyase. Twabamenyesha ko Tour de France ya mbere yabaye mu 1903. Ico gihe bari bamaze guha iteka ikinga, barifata nk'ikintu gikomeye, barifata nk'igikoresho ca siporo, bakarifata nk'ikintu ca culture y'Ubufaransa. Ico gihe ikinga cyari ikintu gikomeye cyane, abantu bose bamba bariko barishimira. Ariko nta myaka myinshi yaciye kugira ngo ikinga rero rishobora gutwarwa n'umukobwa, kubera ko abakobwa byabagora kujya kwikinga mu gihe bambara amajipo n'amakanzu. Byari bigoye cyane, byabasabye igihe kinini cyane kugira ngo bashobore kwemererwa kwambara amapantaro. Waruzi mbega umunsi ubwambere yambaye ipantaro? Reka BE CHAP TV bikubwire. BE CHAP TV hari kugira ngo ibamenyeshe byose. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 892 gushika umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 909 aho umukobwa wa mbere yemererwa kwambara ipantaro. Muri ico gihe rero vyabaye ngombwa ko abakobwa nabo bashobora kuza baragenda ku makinga. Ikinga siryo babonye bashoboye guhingura neza nk'uko turibona no munsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 838 Husu atangura kugira neza ikinga Miko yari yakoze mu gushirako amafre hamwe na stade. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 839 Teveno ararusha bari bamaze gutangura amakinga bose, akora ikinga ryiza ritandukanye n'abandi bose. Umufaransa bitwa Meya niwe yashoboye gukora ikinga risa nayo tubona uyu munsi. Niho batanguye kugira amakinga yo gusiganwa hamwe n'amahiganwa atandukanye, kuko amakinga yarasigana n'Abafaransa kenshi abanyamakinga nibo baba mu mwanya wa mbere. Ikinga risa niyo tubona uyu munsi byabonetse bivanye n'uwo twokwita Meya. Niwe yashoboye gukora ibi byose, arishirako ibintu byose bikenerwa kugira ngo rishobore kwitwa ikinga. Muri ico gihe ni naho hatanguye kubaho amahiganwa yo gusiganwa abagendera ku makinga hamwe n'abagendera ku mafaransa. Kenshi abanyamakinga barasiga abanyamafaransa. Bari bamaze kugira ibirometero 6 ku minota 13.
twabamenyesha ko kandi amakinga ari ibintu byinshi yafashije na cyane cyane mu gihugu cy'Ubufaransa. Aha twababwira ko amakinga yashoboye no kurwana mu ntambara ya kabiri y'isi. Amakinga yabafashije cyane kuko niyo bagendera ko ahantu kure cyane mu gihe abandi bo baba babuze imodoka bagendamo kuko ibitaro byaba byabaheranye. Nga si mu Bufaransa gusa yagize camara no mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amakinga afasha abantu benshi. Hari abantu batunzwe n'amakinga guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wabo wa nyuma bafungura ibintu bivuye mu ikinga. Tubabwira nk'abataxi vero, abantu amakinga mu mirima yabo niyaja gusarura. Ikinga mu gihugu cyacu naryo rifite akamaro. Abana benshi mu gisagara bibaza yuko amata ava ku makinga kuko babona yuko mu bisagara amakinga ayerera n'aya mata bakaza kuyatora. Murumva neza yuko amakinga afise ikintu gikomeye cyane amaze mu gihugu cyacu. Ikintu twese twokibaza rero, ikintu cyatumye abantu bene Eva, abantu bavuye kuri Adamu, bamaze imyaka irenga 600 bataratora ikinga, bakagenda n'amaguru igihe kirekire, ariko ikinga tubona ko mako cyari ikintu cyoroshe. Ikinga ryashuye kubariraza kw'isi rirafasha ibintu byinshi. Hamaze kuboneka ico twokwita imiduga, ikinga ryacemera nk'etaye agaciro. Uyu munsi umuntu wese arota kugura umuduga hakurota kugura ikinga, ariko ikinga ryubahwe kuko ryafashije benshi. Tubashimira cyane abakunzi ba BE CHAP TV mwashoboye kuduha akanya ko kumviriza ibikorwa byacu. Nimuhengeshanya kudusaba n'ibindi byose mwamwifuza ko tubabwira. Kuri micro ya BE CHAP TV ni Vinicius ari kuri micro. BE CHAP TV nayo imisi yose yamihari kugira ngo ibashikirize ibintu bishasha kandi bigezweho, ntibagira n'amateka kubabwira ibyo mutari muzi.